ese icompa uyu munsi ukumva by'ukuri ufashe ingingo ukavuga ngo ndagomba uyu munsi kurongorwa n'Imana, ndagomba kugenda uko Imana ishaka. Haleluya. Isi yobona amahoro, wobona amahoro, wobona umugisha w'Imana, wobona ibyawe bitungana, wobona ibyo bibona ko byabaye umusozi byorundu ku munsi umwe. Haleluya. Kuko imbere y'Imana nta kintu kimwe kitumvira kitubaha. Amen. Icyaremwe cyose. Hariho umudamu yashingiye intahe ambwira ngo musaza we yari afise cancer muri foie, ageze kuri stade ya nyuma, hamwe abaganga bamubwira ati iyi miti turiko turamutera niyo kumwakompanya kugira ngo apfe atari ko arababara, ati ko arababara cyane kandi byaraheze, igiti gutiwe ntikigikora, fini termine. Ariko ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, uw'imiryango yose yo mu isi yitirirwa n'indimi zose, ngiye bugufi muri iki gitondo imbere yawe mwami Imana ngushima, nifatanya n'abamarayika n'abakerubi n'abaserafi mu ijuru badahengeshanya kugushima no kugushira hejuru, bavuga ko wera kugororotse. Nanje mwami Imana nifatanije nabo mvuga ngo urera Mana, ugira neza nyaguhora ku ngoma. Uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura amazina, uri Imana itabara, uri Imana ihumuriza, uri gitangaza, uri byose muri byose Mana. Nico gituma negerejwe mwami Imana no kuza imbere yawe nkengura ukugora rukundo n'ubwo buntu butangaje utugirira uko bukeye nuko bwije. Rero mwami Imana ndagushimiye, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkabanda bisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo ryo guhumuriza abantu, rivuga ngo dufise Imana ihindura amateka. Haleluya. Uyu munsi ushobora kuba witwa izina, uyu munsi ushobora kuba wihebuye, ubona hari warasenze igihe kirekire Imana itakwishura, Imana idaseruka, ariko nagira ndakubwire ngo Imana yacu yishurira ku gihe cyayo. Haleluya. Kandi ni Imana ihindura amateka. Reka dusome turaba umuntu Imana yahinduriye amateka inyuma y'imyaka myinshi ari ingumba atabyara, ariko Imana iramuha uruvyaro mu gihe kitari gikwiriye. Reka dusome mu Itanguriro igice c'17, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'indwi. Isezerano ry'Imana no gukebwa. Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubara ati ni jewe Mana ishobora byose, uhora ugendera imbere yanje kandi utungane gose, nanje ndagusezeranira isezerano nzokugwiza cyane. Aburahamu arafukama arunama. Imana iramubwira iti raba jewe ubwanje ndagusezeranira isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzosubira kwitwa Aburahamu ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzoguha kurondoka cyane, nzotuma amahanga agukomokako n'abami bazokwandurukako, kandi shizeho isezerano hagati yawe nanje no hagati y'uruvyaro rwawe. Iryo sezerano rizohoraho kugira ngo mbe uhoraho Imana yawe hamwe n'uruvyaro rwawe uzovuka hanyuma. Amen. Iyi nkuru ngira ngo nta muntu atayizi, n'abadasenga ngira ngo iyi nkuru barayizi. Inkuru ya Aburahamu n'umudamu wiwe Sara, ko ari abantu babayeho imyaka myinshi barindiriye uruvyaro barabura. Sara ashikana imyaka 90, Aburahamu ashikana imyaka 100, atamwana bararonka. Ariko Aburahamu yari umuntu yagendana n'Imana, yari umuntu yumvijwe ry'Imana. Imana iramusezeranira amubwira ati Aburahamu, ati sokurabe, aturangabize hejuru, aturabona ukudashaka guharura izinyenyeri ubona kwijuru, ati ni ku ruvyaro rwawe ruzongana. Aburahamu
arabyizera kuko yumvira Imana ko n'umunsi ahaguruka biwabo Imana ntibahuye ngo babonane amaso ku yandi ariko yumvise ijwi. Haleluya. Ari mu bantu bake bagize ukwizera gukomeye, bagize ukwizera gukomeye kuko uravye abandi baravuga ati Imana duha ikimenyetso, Mana twereke. Mwibuke na Mose ko yasabye ikimenyetso, bagidiyoni barasabye ibimenyetso, ariko we yahagurutse kwijwi gusa. Haleluya. Yagize ukwizera gukomeye gose. Hanyuma ngo Aburahamu ararindira uruvyaro igihe kirekire. Iyumvire ko hageze igihe bitana na Sara yitwa Sarayi, hagera igihe bitana amazina, umwe akita ngo inakuruza w'amahanga, uwundi ngo sekuruza w'amahanga, ba atanindira akoroka. Numva ko ari ukwizera gukomeye, ni ukwizera gukomeye gushikaho Sarayi abona ko bitagikunda, kemera ko umugabo wiwe aza kubyara ku nshoreke, ariko Imana ikagaruka ikamubwira atumviriza Aburahamu ati je narakubwiye ko isezerano riri mu nda ya Sara. Haleluya. Bishaka kutubwira iki bantu b'Imana? Imana niyo yaba yaravuze vy'ukuri, kumva ni Imana ivuze, ntihagire ikikunyiganyiza, ntihagire ikigutera ubwoba, ntugerageze kwicira utuyira twa hafi, kuko nawe utwa hafi sutwa ahubwo bigutera kugira iki, guteba mwisezerano. Imana idufashe. Sara aragerageza ko umugabo we n'umugabo wiwe bacakayira ka hagufi, ariko noneho basanga bikwegeye iki, bakweze ibyago bikomeye. Rero kenshi igihe tutariko tugenda uko Imana ishaka, tugashaka gukora twebwe uko menga twotegeka Imana uko dushaka ko ikora, tugakora uko menga dushaka gukora uko twe dushaka. Bidutebya mu ikorosi, niyo bitadutebeje mu ikorosi bikatuzanira ingorane mu nyuma. Haleluya. Haleluya. Ariko ngo Imana iramusubira amubwira tumviriza ati wewe uko nabikubwiye niko nzobikora. Haleluya. Uzoba sekuruza w'amahanga menshi. Ati kandi mu nda ya Sara hazobamwo abami bakomeye. Kandi bantu b'Imana n'ukuri Abayuda barakize. N'ibyo bihugu byo hanze bakubwira ati kareke zikomeye dusangamwe abajuifu, n'abatunzi pe, n'abanyamugisha. Kubera iki? Kuko Imana yaravuze ko izobaha umugisha. Haleluya. Rero nawe ukabushaka uyu munsi kuzoraga umugisha, kuzoraga ibyiza. Haleluya. Gendana n'Imana. Haleluya. Gendana n'Imana, wizera Imana, wumva icyo Imana ivuga, ukore uko ishaka. Haleluya. Haleluya. Ego ndabizi rimwe na rimwe biratugora, nanje handiko ndababwira hari ibingora byinshi, ariko ni ikintu dukwiye guharanira. Haleluya. Tukagenda uko Imana ishaka, tugakora uko Imana yavuze, ntawe ishobora guhemukira. Haleluya. Mu myaka ijana Sara umutamakazi w'imyaka 90 arasama inda. Muri siyanse ngira ngo abascientifique ngira ngo botubwira ko ico kintu ni kintu kitabaho, ariko imbere y'Imana nta kidashoboka. Haleluya. Imbere y'Imana nta kidashoboka. None iyo Mana ihindura ibintu bitari bigishoboka mu maso y'abantu ko bihinduka, ni gute tutakwiye kuyizera? Ni gute tutakwiye kuyigira iya mbere mu buzima bwacu? Dukwiye kuyigira iya mbere, dukwiye kuvugana nayo, dukwiye kurongorwa nayo. Ese icompa uyu munsi ukumva by'ukuri ufashe ingingo ukavuga ngo ndagomba uyu munsi kurongorwa n'Imana, ndagomba kugenda uko Imana ishaka. Haleluya. Isi yobona amahoro, wobona amahoro, wobona umugisha w'Imana, wobona ibyawe bitungana, wobona ibyo bibona ko byabaye umusozi byorunda ku munsi umwe. Haleluya. Kuko imbere y'Imana nta kintu kimwe kitumvira, kitubaha. Amen. Icyaremwe cyose cyumvijwe ry'Imana. Mwibuke umuyaga, mu kiyaga Yesu yakize kuvuga ijambo rimwe gusa ati wangunza we ceceka. Ngo n'abantu bari kumwe baratangara, baravuga ati uyu n'umuntu ki? Ati n'ikiyaga kimwumvira. Rero nta kintu na kimwe kitumvijwe ry'Imana. Haleluya.
Haleluya. Nta kintu na kimwe kitumva ijwi ry'Imana. Ingwara ikomeye irumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Ubukene bumeze gute burumva ijwi ry'Imana. Umugisha uhambaye gute urumva ijwi ry'Imana. Imana yategetse ko umugisha kuza urakuza ko nta muntu umwe ashaka kuwuhagarika. Haleluya. Ingwara iri ku buzima bwawe Imana yadesize kukira. Haleluya. Abaganga bakubwiye bati byarangiye sezera. Imana irakongera iminsi. Ingwara ikazimangana n'abaganga bagatangara. Haleluya. Haleluya. Intahe nyinshi tumaze kumva. Hariho umudamu yashingiye intahe ambwira ngo musaza we yari afise cancer muri foie ageze kuri stade ya nyuma hamwe abaganga bamubwira ati iyi miti turiko turamutera niyo kumwakompanya kugira ngo apfe atari ko arababara ati ko arababara cyane kandi byaraheze igiti gutiwe ntikigikora fini termine. Ariko kuko ibyo byavuzwe n'umwana w'umuntu bitavuzwe n'Imana ngo yafashe ibyakatsi ibiti by'ibyakatsi by'ikirundi menga ari umuravumba hama ngo abari watangura kunywa babona umuntu ngo yarya bamuvoma ngira nka rimwe nka kabiri mu ndwi cyangwa gatatu ntumbaze hanyuma ngo batangura kubona apomporoka inda yiwe ipomporoka buhoro kare ngo yajya agapome kamwe hari n'atakamara ku munsi wose kubera ntiyagira habishira batangura kubona atangura gufungura buhoro mu mezi 3 ngo yaje kugira iki yaje kwipimisha abaganga bari bagati oya si wewe basanga igitigo gikora kuri 70%. Haleluya. Si ibyatsi byamukijije oya yakijijwe niyo mwijuru. Haleluya. Haleluya. Niyo yamukijije. Rero Imana itaravuga umuntu ntiyovuga kandi umuntu ntakwiye kwihebura. Dufise rero Imana igira iki Imana ihindura ibihe, dufise Imana ihindura amateka, dufise Imana itabara, dufise Imana igira neza kandi cyo ndayikundira ntitoranya ku butoni. Haleluya. Yo kugirira neza yongirira neza umva nahawe ukugendana nayo ntizobora kukigirira neza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mwijuru ndaguhimbaza Mana ndagutazira mukunzi mwiza uri inshuti nziza uri umwungere mwiza kandi uri umutabazi mwiza uraturindura dutabara tugwanirira utugirira neza uko bukeye nuko bwije we ntusinzira we ntunyiza ku bwacu horo uri maso mwami wanje ushimagizwe kandi wubahwe ureke abantu bose mukunzi mwiza bagira intumbero kukwizera no kurongorwa nawe mu byo bakora mu byo bavuga kuko we ntuzi gutetereza ntuzi no guterera wavuze ngo ukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka barakubona mwami wanje Mana ndagushimiye kandi ndakunina haje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe nkabanda bisenze ndabyizeye kuvyumvise n'izina rya Kristo Yesu amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.